ivi n'abagore bino bagufitiye urwo rusaku rurarenze se mani iminwa yabo ngo ngomba ntahe ngo kandi ngomba nje ku mugabo ngo kubera imiritso ese wa mana we mbega nyamikomo iriko irabivuga je muri ofisi ko nahabaye amezi 3 n'inusu hari n'umwe yigeze abona n'umuhabara aje kundaba. Mushinga ntahe nyene uwo mugore wamurungitse Saudiya mugabo ubu tuvugana ari mu Burundi kandi wewe ntavyuzi. Yaratashe, yahevye akazi, yarahenzwe, ubu ari kuwundi mugabo. Mm. Jewe nani ndafise umugabo wiwanje je ndafise umugabo wiwanje Arabesha. ndafise umugabo wiwanje nimba baramenyereye guhunahuna barahunahuna neza bisarana Ibi nubwo bivuze umugabo wiwe ntazi ko yatashe. ahoho ntawe twe nguwundi hari wasinyiye imyaka 5 twe nuko ngo ngomba ntahe ngo kandi ngomba nje ku mugabo kubera imiritso. Uyu ari mu Burundi amaze agira kw'izindwi yoba indwi atashe umugabo wiwe ntavyazi. Aratungurwa no kubona ndamweretse iyi foto ati umugore wawe ari mu Burundi. Mushingana umugore wa barongoye Makamba. Hatari ni hatari ndumiwe kabisa. Mm. Ese baravuga kweri baravuga no kuri kw'Imana n'inyongera bagashira barabanza birabe ukungene bari babayeho muri ofisi basohoka gusambana hari umunsi bari bwabone ndenze na protaye cabure hinjiye umuhabara jewe kundaba. Aha rero byari bimaze kumenyekana yuko agomba gutaha kandi agomba gutaha mu manyanga, agomba gutaha yahenzwe n'umugabo w'imakamba ubu ari ku mugabo. Ubu ari ku bantu munkurikira uyu mugore ari ku mugabo yari muri Saudiya, umugabo we yaramusafirije muri Saudiya amara igihe hanyuma aca ataha mwibanga umugabo atabizi ahenzwe n'undi mugabo kandi umuhabara. Ubu ari ku mugabo yaratashe abanje kwigwaza kandi umugabo we ntavyazi. Ndagomba ndabumvishe ukuntu yanduyikiye audio ambwira ko agwaye agira apfe. Umuntu azobona ndungikiye audio sindayitangaze mbanza gutohoza. Uyu sinigeze nshira ivy'iwe hanze kuko nabonye ko nari namaze kumenya ko ari amanyanga. Nabanje gutohoza vyimbitse nsanga ari karigwaza kubera ko yironkeye umuhabara. Niko kwanka kumva ivyo ariko aravuga hanyuma mpitamwo kumureka. Mu minsi mikeya ivyo nari maze kumenya nasanze ari vyo kuko yaciye ataha. Umva yariko yarigwaje ku kazi yatangiye gukora nabi gushika naho inabuja abona ati uyu muntu arananiye pe. Inabuja acayizana n'undi mukozi. Mugabo ivyo akora byose yabigira yahenzwe. Hariho n'uwundi n'ukuri ameze nk'uku nyene. Mw'iyi minsi nzomubereka. Nama nababwiye zamwambara ibirato yakwiriye. Uwo mugabo agiye ko ntibazogumana. Umugabo wawe yakurungitse muri Saudiya gukora. N'abagabo barahemuka je namavuga ku mpande zose ariko umugabo n'abagore vraiment zamushira ku fasoni. Umugabo wawe ari ideni akurungika muri Saudiya gukora. Uragezeyo umwaka umwe kumva umwaka amezi ushiyumva ngushaka ushihura n'abandi bagabo ushiheba wa wundi ushugenda ku wundi mugabo wibaza ko muzogumana aho mutagirira umutima bamwe mugenda no ku basore uri umumama genda basi ku mugabo aza kurye ari umugabo nta musore yo gutunga uri umugore nta n'umwaka uramara nta n'amafaranga uraronka umaze kuronka ingodo yawe amafaranga woronka umugabo ushaka nibyo niba ari umusore nta ngorane ariko nta mafaranga ufise ngo ubonye umusore ngo araguhenze wewe waguhenda azi ko ufise amahera asanzwe utayafise aca guheba. Reka ndabumvishe audio yandungikiye avuga ati nukuri ndapfuye ndahwereye ariyica kandi akomeye kugira gusa ngo atahe yigire ku umunzeganzega. Hano harimo inyigisho ikomeye ku bantu muza mucanye mbogisi ngo tufise ibibazo ngo tufise ingorane ndazi ko mufise ibibazo byinshi barabica barabakubita baranga kubahemba baranga kubagaburira baranga kubavuza barabafata ku nguvu ntacyo batabakorera ndabizi barabicisha inzara ariko mugabo hariho nabigirisha ibintu kubera ko bironkeye abahabara akigwaza agapfa kugira yitahire gusa. Igitangaje ukira kugerayo gusa sini wimwe abaguhimvye sigara wicuza igituma watashe. Uyu munsi tuvugana itariki
mfise abantu babiri bariko bararondera ukuntu bava mu Burundi vyase kandi bavuyeyo bagwaye pe bari bagwaye kuko ndababwira ati mwebwe shano ko mugwaye basi iyarandi uje mwoguma ngaho mugira kuno ngo vyanse barataha ubu bashaka ko bashaka ngo ukundi gusafira muja hehe barababorotse muri Saudiya ntuzosubirayo bitase gose ntuzutahe bitase hariho abantu bagwara nyene tukabona ati nta kundi abo nta kundi gutaha mugabo nimba wumva ufise utuguvu kora byibuze nimba basa kuvuza muri kontra bagutoteje abakurungitse bakakanka kuvugira ambasade ntikwitabe ofisi yawe maktaba muri Saudiya ntikuvugishe toroka genda mwibarabara ikizobuzonga umuti n'abandi barabayeyo mugabo ntutahe utaha hehe hamwe kwa ntare hahandi n'ubu tuko turungika amafaranga kuri Western hanyuma bakanka kuyaduha ukarungika desa gusa bakayakwima arayi wawe wirungikiye ngo n'imica amavukiro nivyo mugabo uzohamenya neza ukuntu hameze uhageze reka mwumve aha reka arantabaza mwiriwe amatwe twashaka mu dutabarize twebwe dufise ikibazo fise kuri Ramazani je madame yatanguye anyaka umushatsi ambwira ngo amwe ndanga maze kwanka mu nyuma Ramazane ivuyemo haheze indwi aca nza mbona nyatsi impuzu z'igishagara azinyaka zose maze kunyaka impuzu ndaguma ngaho ndakora ntabwo nigeze mpagarika akazi maze gukora ariko ndaguma ndabwira abagenzi ati jewe yanyatse impuzu sinzi impamvu yanyatse impuzu ndakora nyene ndaguma mu mpuzu imwe nyene nari nasafiranye hanyuma ca ndagwara maze kugwara aranjana kwa muganga barantera serumu bamaze kuntera serumu haciye nk'iminsi 3 amvanye kwa muganga nagiye mbona azana umukozi ubu rero umukozi arimo arakora niho ya telefone abo muri ofisi sinzi abaribo ya telefone numvise bavugana ca amatelefone nditaba baca barambaza ati wowe ufise ikibazo kimeze gute ndavuga ati jewe ndagwaye ariko ashaka nkore ngwaye ku vy'ukuri na n'ubu ndagwaye ntiworaba ukungene meze rero niho baca bambaza ati none ufise ikibazo nyabaki ca ndavuga ati jewe nashaka ntahe kwivuza baca bambwira ngo reka bamubwire ngo andonderere ngo tiketi rero maze ugenduka baca bambwira ngo nicare ngo iminsi 5 ngo ikwiye ngo bazoca bandihira ngende mu Burundi ni kuvuga amazindwi zibiri nicaye yarazanye umukozi arimo arakora rero uno munsi nagiye numva ambwira ngo nirihire ngo nimbwira abiwacu ngo bandungikire ngo tiketi y'indege ngo nirihire je namubwiye ati ntigishoboka kubera sije nizanye ndihira ntahe rero nashaka mu ntabarize andihire asubize yankuye asubize mu Burundi ntahe kwivuza cane sinzohave ngwa no ngaha no gufungura sifungura ndagwaye ni kuvuga kuva uwo munsi nta n'ikinini yasubiye kumpa nduko rero nashaka mu ntabarize andihire asubize aho yankuye muba mukoze mwumvise ukuntu yarize ararira ararambarara yapfuye aravuga ukuntu mwavyumvise byose ibi byose vyari binyoma niyo mpamvu ntigeze ndabicisha ngaha ku rubuga rwanje kubera yuko nari namaze kumenya ishinyegeje inyuma ibaze rero ubu yaratashe umugabo wiwe amakuru mfise ariko ivumbi yemeza ko umugabo wiwe bagize mariage none agiye kugira mariage n'undi mugabo uriya mugabo sinzi ko azi ko yari afise umugabo bagize mariage igitangaje ni muri Makamba uwo mwengano yari wo muri Cibitoke canke za Bubanza hariya ku Musenyi ni vere hariya nyene muravyumva
mushingana unsangire inbox twivuganire sha ndafite utundi tuodiyo ndaguha twibanga egome unsangire inbox hama namwe abantu mwasafiranye n'uyu mugore unsangire inbox mu amakuru akwiye ayandi mumbwire ikigo yasafiriyemwo igihe yasafiriye amazina yiwe n'amazina yiwe nayabuze mugabo mushatse kubasangiza gusa mwirabire akaba kamara amazi ibi bintu n'ukuri ibi bintu birateye isoni ibaze guheba umugabo vrema guheba umugabo atacyo mwafuye ngo warose uwundi wo kuri rezo sosio reka bazobereka kabisa abagabo ndazi ko ari inkozi z'ibibi namwe barabagirira nabi mugabo abagore namwe murasarisha no kw'Imana nk'umugore ntiyakoze mumva bibaho kuva mu kazi muri Saudiya ngo ugiye kurongorwa ndumiwe ndumiwe vrema ndumiwe 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 ndumiwe